muri bino birori by'umunsi wahariwe gutanga kori byatunganijwe n'ikigo Ober ku nshuro igira 9. N'umunsi ukomeye udufasha gutsimbataza umugenzo mwiza n'ingendo ibereye umwenegihugu wese aba mu Burundi yo gutanga ikori neza kandi kisunze amategeko. Uyu munsi wagiyeho kugira ngo tuvuze ingoma gusa, mugabo kugira ngo twibukanye bishobotse umugani wa cya kiganiro bishobotse twigishanye, kuko utanga ikori ntivyamwe bibonwa neza murabizi. Bisaba ko tuguma tuvyigishanya rero cyane mu bihugu bitaratera imbere, bitashika mu majambere nko Burundi. Mu bihugu byamaze gushika amajambere baramaze gutahura neza ko gutanga ikori ari iteka kandi ari itegeko kumwene gihugu wese afise ijyakorera mu gihugu. Birasaba rero ko tubamizako. Uyu munsi rero wahari umutanga kori novuga ko uzokwamaho gushika igihe cyose tuzoba tugikeneye kwigishanya uyu mugenzo mwiza wo gutanga ikori. Uyu munsi se twawushinze. Uyu munsi bavuye mu mugenzo mwiza wo muri aka karere turimo. Ko murazi ko Ober yagiyeho umwaka wa 2010 twisunze ingendo nziza ariko irabera hano mu karere y'impinduka ijanye no gukomeza ubutunzi bw'ibihugu. Ober rero mu kuvuka yaje yisunga umugenzo mu bihugu turimo byo muri Afrika buseruko. Hariho ibindi bigo bijeje gutoza amakori. Rero n'uyu munsi rero hari umutanga kori biri mu byo twabuye mu migenzo myiza byo mu karere, kugira ngo turafatiraho akaryo ko gushimira gukeza abatanga kori, twongera tunigishanya ibijanye no gutanga ikori. Urumva rero yuko sivyo twisangije, ni ibintu biba mu bihugu byose dusangiye umuryango. Ndashimiye rero ko ikivugo ngenderwako cy'umwaka kijanye n'imbona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi, iyo tuvuze tuti turihe neza amakori n'amatagisi dushike ku Burundi bwifashe, yaba urongo ikigo Ober, yaba urongoye SFCIB. Iyi mbonano kazoza igihugu giteye imbere tushobora kwishikira tudafise ubutunzi mu gihugu cyose, tudafise n'ubutunzi buri mu kigega cya leta. Bisigura rero ko ari ngingo dufata twebwe nyene ko atawundi azobidukorera. Ni byukuri umutanga kori n'ikirumara mu gihugu cyacu, kuko uretse ko atanga ikori byose yo kugiterambera igihugu, aratanga n'akazi ku bene gihugu nabo bakimara ubukene bagateza imbere imiryango yabo. Ndakeje rero abatanga kori bose bakora uko bashoboye kugira umwimbu wabo bongerekane, kandi n'ikigega cya leta naco nyene kugira ngo kihabombokere. Turakeje cyane abatanga kori barema itunga, bagahingura ibitandukanye, bakinjiza amafaranga mu kigega cyabo, bagasagurira n'ikigega cya leta, bakongera kandi bakinjiza n'amafaranga y'agaciro. Nta gihugu na kimwe ku isi kigeze gitera imbere bene cyo badatanze neza amakori n'abatagisi. Biribonekeza mbere ko ibihe igihugu cyacu cyaciyemo bitoroshe. Mwese muzi iyo hataba amakori n'amatagisi, biharuro umuyobozi w'ikigo Ober yatubwiye ukuntu vyagiye biraduga. Iyo tutikebuka hakiri kare twagomba dusanga twibutse gutora karangiti hakeye. Ariko murabona ko twikebukiye kuva mu mwaka wa 2010 harabaye impinduka nyinshi. Amafaranga yaje mu kigega cya leta aguma aduga ariko ntarashika ku rugero rwose twifuza. Sinzi ko mwese twumva nka tuva twishimye tutamaze gutera intambwe. Amasanamu y'ibintu bihingurwa ngaha mu Burundi turakeje nivyo abamaze kugira intambwe,
batweretse amahinguriro mu ncamake umuntu abiravye turabona ko turi mu vy'uburimyi, ariko naho turi mu vy'uburimyi ngira mwabonye ko ata murima w'amahegitari 1000 twabonye uri mekanize, uri amatracteur, uri irrigué, uri automatize. Mwabonye yuko ari inanasi zikiri mu murima, ari abakoragwa n'abarondera utumashini two kumisha. Mwabonye intambwe tugeze ko iyo ari aho ni muri mu burimyi. Mwabonye no mahinguriro, amahinguriro dufise, ariko barahingura amabati, ariko barahingura imisumari, ariko barahingura ibikoresho byo kubaka. Ariko mu biravye mukibaza ivyo dukeneye mu gihugu uko bingana kugira twubaka iki gihugu cacu, tugifise ajya mahinguriro ubona kivuka nabijya mubona bakoresha, wowe baza neza karaba pourcentage igice cy'ibintu biri ngaha mu Burundi musanga ari gito cyane. Amabati muna ko tuza tukizana amabati akoze tugaca dukata tugashira ku migongo, misumari tuzana imisumari ikoze izinze tugakata tugashira ku nkofero. Sinzi ko mbeshe aho muri Musumba no muri Mabati no muri Superbati no muri murabona pourcentage tukiriko. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi abandi baramaze gutora ingene bahingura ubutare, bakura muri rya feuille bakarihingura neza, bakagira aluminium, bakakora ibitandukanye. Murabona intambwe turiko tukiri kure. Ayo mahinguriro nyene mwabonye ko atahinguriro ihingura afitexte turayifise nivyo, ariko muravye ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose kugira ngo dushobore kwibeshaho neza. Mwabonye ko amahinguriro by'ukuri tukiyakenye. Savonora dukorera amasabuni, kadukorera n'amazi, n'abandi nabonye bakora ibintu bisa n'ivyo, ariko murabona ibyo dukeneye ko bikivye cyane. Aho yatahinguriro y'igitoro kirimo, nta hinguriro tufise byuvuga ati rashora ibintu mu mahanga. Ubugiye ukaraba Ikobero hariho amakamyo nk'amajana atonze umurongo y'ivyinjira mu Burundi. Ubugiye Kabanga ngurabe bisohoka size koroka ni kamyo na zibiri. Banyakubahwa bagwiza tunga muri batanga kore. Nivyo twabakeje ko dutangiye kore neza. Mugambo urumva yuko aho dukura ikori, wikori ni gice murabitahura, ariko turabyibukanya ni gice ku mwimbu kijya mu kiga rusange. Iyo umwimbu wagenze neza mu bihugu biteye imbere birashika nko kuri 25% ivyimbuwe mu gihugu bikaja mu kiga rusange kugira ngo gitunganirize twese, kuko nta muntu yotungira mu gihugu gikenye ntibikunda. Igihugu naco giteza imbere ahanini ibyankire byo guteza imbere na leta. Ubu turacari ku 10 duharuye PIB naho tutarashobora kuyiharura neza, turacari nko ku 14%. Muga mu bihugu biteye imbere amafaranga ava ku mwimbu wose uri mu gihugu barashikana ku 25% batoza. Bakora ko twebwe rero tukiri ku yo ntambwe yo hasi, usanga niyo 14% zogwa bamenyesha makuru n'abandi bari hirya no hino kumba datahura neza ibijanye n'amakori, bariko baravuga ngo leta itoza amakori menshi ngo yabaremereye. Kubera iki? Kwa twatoza ku bantu bake, abatanga kori bacari bake, twatoza ku bintu bike bita assiette fiscale biracari ntoyi cyane, uretse n'ibindi bijanye no kuyanyuruza tuzakugarukako. Turakunda kuvuga rero yuko Imana yaduhezagije ubutunzi kama. Nakare nyine icubahiro mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi yamaka tubwira ati nta butunzi Imana itaduhaye haye ibindi bihugu twe bitaduhaye, cyose turabifise. Ariko ibyo twita potentiel ntidushobora kuvyifashisha tudakoresheje ubwenge n'ubuhinga ngo tubihingure. Turavuga ngo dufise imvura, ngo dufise isi imera,
dufise ubutare, ariko mu gihe tutarashobora kubuhingura nk'uko Imana yabidusabye, ko Imana yaturemye iturema mu gasho kayo, idusaba kuyifasha ku bana yaturema, twebwe nturayigambukira. Bisaba ko twikubita igipfunsi mu gatuntu tukigaya, tukakwati turagambukira Imana ko turayifasha kurema, nk'uko abandi bose bamaze kubishika ko abaturemeye amakamera, baturemeye iduhagaraye ko byiza, amahema n'ibindi byo dukoresha. Twebwe rero mu Burundi turagamburuka ngo dufashe Imana kurema, tuzure ubwo butunzi Imana yaturemeye tubuhingure. Turacibaza yuko abandi bazobidukorera, turacibaza yuko byose leta ari izo bikora, kuko leta sishinga amahinguriro y'amabati, sishinga amahinguriro y'impapuro, n'abagwiza tunga n'umwe wese rero umwe n'igihugu. Mwawe ntiturabitahura, abenshi muri twebwe ntibarabitahura. Mu gihe abarundi babitahuye ari benshi, mumva yuko tuzoja tugira umuvuduko ubereye kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu. Utigaba ntigaburira, turavuga ngo twarikukiye, ariko kugira ngo twikukire by'ukuri umuganiro duhindukiza tukavuga uti ahubwo utigaburira ntiyigaba. Utigaburira bukwigaba gute? Utigaburira ntiyigaba, birasaba ko twikubita agashi tugakora, tukazana ubuhinga n'ubumenyi kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu. Mwamvise inzitizi zijanye no gutoza amakuru aja mu kigega cya leta, naho mbere nagira nshimikire mu kubashikiriza ubutumwa bwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mu gutera kamo imigwi ishaka kuri 5 ifise uruhara ntangere muri iki gikorwa kijanye no gutoza amakori n'amatagisi. Umugwi wa mbere rero n'abatanga kori bakunda igihugu, bakora bitanga, batanga ikori neza, bakurikirana amategeko ajanye no gutanga amakori. Abatanga kori rero bari mu bagwiza tunga no mu badandaza turabakeje, turabashimiye cyane ko bariho. Mbere yabivuze kera aho riduha urutonde rwa bamwe mu batanze amakori menshi, abatanze neza, abakurikije amategeko kugira ngo bashobore bakarurira ku bandi. Umwaka ntavyo bagize, sinzi impamvu, ariko abatanga kori rero batanga amakori neza kandi batanga bisunze amategeko. Tubakeje, tubatera kamo ko todoha kuri banga kuri teka yo guteza imbere igihugu. Umugwi wa kabiri n'abantu bari kuba abatanga kori, bafise ivyo bakora bizana amafaranga mu ifuko yabo, ariko bagize ingendo yo kushaka kwitungisha babanje gusahura igihugu, mu kunyuruza amakori, mu gusamaza abakozi b'ikigo OBR, mu gutanga rushwa, mu gutanga ibiturire, mu gutunganya fraude yo ku mipaka, mu gutunganya fraude y'amakori yo hagati mu gihugu. Abo bantu barahari, mwumvise yuko hari abo tumaze gufata. Kwagira usabe rero abajeje igikorwa muri OBR, murushirizeho inguvu zo gukurikirana abo bantu, kuko bari kwa dusubiza inyuma. Iyi mbonoka zoza igihugu giteye imbere ntitwoyishikiye tugifise abantu baciyumvira yuko bazotera imbere ari uko banyuruje amakori, badandaje batanga ikori. Iyi mbonoka zoza ntishoboka. Turabateye akamo rero abantu yikebuke bahiri iyo ngendo, kandi ko leta igiye gufata ingingo zikomeye ruhasha zo kubatesha uwo mugambi mubi. Twatwizeye yuko ubuhinga bwa none bwo gutoza amakori dukoresheje iyi facture electronique, nurumva nabo bace bateye ku mutwe inyene bayihinyanyura kugira ngo banyuruze ya makori hagati mu gihugu ya TVA. Yumvira umuntu arate ku mutwe kugira ngo ahinyanyure ivyo twateguye kugira ngo tuzira amafaranga mu kigega cya leta, nawe akarondera inzira zo kuyanyuruza. Akoresha n'ubuhinga bugezweho kugira ngo akunde aburabuze umugambi w'igihugu. Rero birasaba yuko twe dushinga uvu hamwe kugira ngo abo bantu tubace intege. Umugugira gatatu yawuvuze muri zanzitizi, nabafasha abadandaza n'abagwiza tunga. Abo bantu baragisibije, abo bita les agents en douane canke les déclarants. Nabonye abadete hari yabayerekana abadete ari ngaha,
yakubu twara abadete genda wigishe abadeklarant ubigisha akaranga mutima ndaze gatari bose mugabe byo kuja kwigisha kunyuruza amaduane kunyuruza amafaranga yo kuri douane kuja kugira ama minoration de valeur kugira ama minoration de quantité ushisha amakamyo ku declaration bagashisha amakamyo 10 ivyo bintu birateye isoni muri iki gihe tugezemo. Abo bantu birasaba ko dufashanya tubatuze muri umwuga wanyu ko barawuteza urubwa. Bariba bakiba umutanga kori bakongera bakiba na leta ko ndabazi baraguhenda ngo bagiye kurihira miliyoni 10 bagenda muri akakubita mufuko agenda muri leta akubita miliyoni 2 urumva yivye wewe yamuhaye wamutumye bakudeduanire akongera kibana y'amakuru yakuja kugega ca leta. Urumva yuko batagiramiye leta yonyene n'abatanga kori barabagiramiye. Ndabeshe suko babikora ndabeshe ngaba nko muri douane suko babikora nuko nyine babikora. Abo bantu rero ifo ko dushira inguvu hamwe tubatuze kuri douane nta kibanza bahafise muri abadete nta kibanza bafise mu mwuga wo kudeduana kuko bashinze gufasha douane kumenyekanisha ibidandazwa kuri douane kuko umuntu wese azanye ibidandazwa niyoja kuri douane umuntu wese yimenyekanisha ibintu by'uko abenshi ntabazi no gusoma no kwandika ntibize amategeko ntibazi gukoresha ubuhinga bwa none. Abantu bategerezwa kuja hagati ya Uber na n'umutanga kori n'umudandaza agomba kuvana ibintu by'iwe hanze agomba gushora ibintu by'iwe hanze mugabo kaja aja hagati kugira ngo yibe impande zose aho nabo badafatanije n'uzanye ibintu ko kenshi barafatanya. Abantu rero nta kibanza bafise birasaba yuko tubatuza mu mwuga wo kumenyekanisha amakori kuri douane. Hari n'abandi rero bafasha mu makori hagati mu gihugu aho bita les conseillers abakonseiller fiscal. Abo bantu nabo nyene bafasha mu kunyegeza ibidandazwa mu kunyegeza ibyakozwe. Abo bantu ni inzitizi ni intambamye kwiterambere sinzi ko bafise umugwi bahurikiyemo baje bakonseiller fiscal sinzi ko ari mu OPC gihe bari muri OPC ujye bari kuko muri OPC na professionnel comptable nabo nyene nibishoboka ko bita ba professionnel comptable kugira ngo batunyuruza amakori yose yakwinjira mu gihe cya leta. OPC ari ngaha none yaje aro muri OPC ari ngaha utwara OPC ni yaje Code de professionnel comptable bategeza kudufasha kwitandukanya nabo bantu kuko nabo ni intambamyi kwiterambere. Bategereza gufasha umuntu wese atangwe umwuga w'ubudandazwa bakamufasha gukurikiza amategeko bakamwereka nyene atunganya ubudandaza bwiwe agashiramo inyungu yamaze gukuramo itwo ni tagisi agomba kuzotanga mu gihe cya leta mu gihe rusangi tugita mu gihe cya leta mugabo ni kigega rusangi uko gikora ibikorwa twese dukeneye. Abo bantu rero ni intambamyi umuntu twara OPC rero turamuteye akamo na badete n'abandi bajejwe les agences en douane turateye akamo abo bantu by'ukuri babateshe iyo ngendo mbi yo kudusubiza inyuma. Ndushaka gushika kubona kazo gifise abantu mu gihugu bakora nkuko kandi ni benshi ari nk'umwe byo heze bikagendeka mugabo bamaze kuba benshi uba ko bibaca b'intambamyi ikomeye tugashira inguvu mu buhinga bwa none nabo bakarondera ubuhinga bwo kuduhinyanyura. Buryo umuntu Imana yamwemanye ubwenge bwinshi Imana yatoranye mu gashukayi rero iyo umuntu yitumye gukora ikibi aragikora kandi kikagira ingaruka nkuko umuntu yiyemeje gukora iciza agikora kandi kikagira ingaruka nziza. Rero abantu bagira imigambi yo gukora ikibi gukorera ikibi igihugu abo bantu by'ukuri turakwiye kubatuza. Umugugira kane nibo abakozi b'ikigo Uber nabo nyene urongoye ikigo Uber yabivuze nanye ndabashikiriza ubutumwa banyene cyubahiro mu gihugu cyacu Burundi avuga bati ikigo Uber cisubireko naho mwavuze ko ari abagiye
haragenda batusahuye, harabagumanye iyo ngendo mbi yo muri douane yo gufatikanya nabo twavuze ko umudeklara kenshi ntashobora gutunganya ibyo bintu byo kwiba kuri douane atabifadikanije n'umukozi wo muri Obere. Akenshi barabifatanye, barashobora kuba cyangwa n'ibyo, ariko akenshi barabifatanye. Ndabeshe bajya kuba bambaye umwambaro Obere hari kenshi murabifatanye, si mwese ariko harimo abo bifatanye, harimo ababorohereza. Yavuze amakamyo 100 uruvyo ni echantillon y'amakamyo make mushoboye kwigira ko redressement y'imiliyardi 4 amakamyo 100 ntakwiye ni amadekation y'indwi imwe. Tamwibaza ko buri indwi dutakaje miliyardi 4 buri indwi. Chamwumvira no ariko turaja hehe? Mwumva twozo kwiza amafaranga mu gihe cya leta gute? Kuri buri kamyo 100 ziciyeho tutakaza miliyardi 4. Ibyo rero nivyo bikorwa hamwe abakozi Obere bose bugira unani, abantu bafatikanya naho kuri n'abadeklara n'aba verificateur bafatikanya n'aba conseiller fiscal ou fiscaux nabyo nzi, hamwe ngendo boyiheba bose nta nkeka amakuru n'amatariki mu kiga cya leta yogwira. Aha rero leta maze kubona ko n'amafaranga twateganyije gukoresha uyu mwaka atari karinjira mu kiga cya leta, abakozi muri Obere isubire ko bose mu cungane umuntu umwe arimo. Ariko nkuko namanda bibabwira, isazi iguye mu kirahuri c'amata sinibaza ko usubira kukinwa. Abantu amata sinzi ko isazi iguyemo n'ucubisesa byose tusesa byose. Umva rero nahaba n'umukozi umwe kuri douane ariko arakora ivyo bintu bifata ko ari douane yose irikora nabi. Niyo mpamvu tubasaba yuko nawe yo bari umwe mu mudori mukamukuramo, tumukuremo ntabwo ducafuza. Sibyo gaye maze kubabwira inshuro nyinshi abakozi bo mu Obere musubire mu banaye muteriteka ikigo Obere kugira ngo mushikire iryo hangiro mbere munarirenze ko ikigo Obere ni cyashika aho gitegereza gushika. Ubu turaje amafaranga muri leta dukeneye, wavuze yuko ufise ihangiro imiliyardi 2,540 mugabo muri leta dukoze ibikorwa bibayabaye uyu mwaka twari dukeneye imiliyardi 2,500 aho twari dukoze ibikorwa bibayabaye. Ubu hayitakoze byose na RB itakoze byose, tutatanze ifumbire ikwiye mu gihugu, twatanze ivyugu yengaye. Murumva ko ihangiro kiri kure, mwibaze ngo twarashitse mwaka nimba ya 2,500 mwaka uzabiza bari 3 birenga gutyo umve uko tukiri hasi naho turashika. Umugwi ubundi no mu ntwaro umutekano tubashimira cyane abo mu ntwaro nabo umutekano kuntu tumaze kugira intambwe mu gukorana neza n'ikigo Obere. Siko vyamye abakoze muri Obere imyaka yo 2010 11 na 2 na 15 na 16 muribuka ingene hari intambara hagati y'ikigo Obere nabo mu ntwaro nabo umutekano. Sanga abakozi ba Obere ko barasekana n'abapolisi, sanga ko basekana n'aburamatari, ko basekana ba mustanteri. Omenga Obere ni igikoko cyaje kubatera, omenga nishira hamwe ryango y'abanyamahanga yaje kusura kudukoloniza. Ariko ubu aho bigeze by'ukuri biraboneka yuko mu ntwaro hose gushika hasi gushika ku ngero zose dukora neza. Mu gipolisi hacariho rimwe na rimwe mu polisi ucankuru birashobora gushika, ariko muri rusangi hari gukorana neza. Tubasaba yuko twobandaniriza kuri iyo ngendo tugeze ko kugira ngo tubaranye dukorana neza, twumve ko twese dufise ihangiro rimwe, kuko Obere yatoje ayo mafaranga
nta mupolisi azohenga, nta musirikare azohenga, nta n'igikoresho muzoronka mukoresha cyo gucungera umutekano, muteza kubitahura uko. Rero turabateye akamo rero kugira ngo murushirizeho gushigikira ikigo OBR, kuko ikigo cyanyu, ikigo ca leta gifise ihangiro ry'igihugu bya twese. Hari yindi nzira rero yindi mu bagwiza tunga nayo nyene iri mu bituma tudatera intambwe bijanye n'ama exoneration. Ama exoneration n'uturusho leta ihebera abagwiza tunga kugira ngo bashobore gushinga amashyirahamwe yabo, ariko n'ubu harababigize ingendo kumenga ashinze ishyirahamwe ategereza kubanza ateza gushingaho ishyirahamwe rigatanga amakuru n'amatagisi. Mu itegeko rigenga ibyo gushinga amashyirahamwe le code des investissements rirateganya yuko ushinze ishyirahamwe leta ishobora kumuha uturusho tw'imyaka 5. Iyo myaka 5 rero mu bitabura yuko ni imyaka yo kugira ngo ishyirahamwe rikivuka, kubera rivukiye mu ari ishasha rigifise ibyo bitare ku fixe ziri hejuru, ikeneye kubanza gushinga imizi kugira ngo rishobore kurema, rishobore guhangana na concurrence. Mugara abandi bacafata yuko iryo shyirahamwe rero riza kwamana ama exoneration ubuzima bwaryo bwose. Rero ryumva ryabyo ryaje gukora iki mu gihugu, rikora ritanga ikori. Rero abashinga amashyirahamwe rero mwumva yuko exoneration si itegeko, ce n'est pas un droit, ni nakarusho ishyirahamwe rironka kugira ngo rishobore gushinga imizi hama rije muri concurrence ryamaze kurema. Ubu umuntu yamara imyaka 10 agisaba exoneration, rero iryo shyirahamwe rimara imyaka 10 ritaragira gutanga ikori, riba rikora gute? Bagira naniwe banyakubahwa bagwiza tunga, ushinze uruganda rukamara imyaka 10 rutarashobora gushinga imizi ngo rudandaze neza rutanga ikori, imyaka 10 numva kuba byanse. Rero mwumva yuko exoneration si itegeko, ni akarusho. Aho rero naho tutavuze iyo ama exoneration abaye détourné, nubundi busuma rero bwinyegeje kandi bubi bwonona isoko. Ugasanga cyane cyane abakorera mu migambi ifashwa n'aba partenaire yo nk'abafashanya n'igihugu, ugasanga ibintu baronke uturusho batarihiye ko ikoni kuvinza mu gihugu bagaca bishora ku isoko. Aho naho nyene ubundi busuma ni inzitizi, ni intambamyi mu bikorwa byo gutoza ikori. Naho nyene tubateye akamo abantu baronke uturusho badukoresha icyo uko turusho twagenewe gusa. Mwafata amafera beton ari exonéré bacatwara muri Asiatique, bacafata isima ari exonéré batware ku isoko. Babivye igihugu, babivye bagiye no kugunda konona isoko y'abadandaza amategeko. Twibukanye hanyuma tugende twikubitagashi, kuko igihugu giteye imbere ntidushobora kucubaka hakirimo abantu bataratahura iyo tuja n'ingene twoshikayo. Kuri iki rero kijanye no gutoza amakori y'amatagisi, nagira nshimikire rero gusozera kujanye nanye beza buguzi caje kugira ngo gifashe, yaje kugira ngo ifashe kugwiza amakori y'amatagisi, ariko biraboneka ko habaye kudebukirwa. Nivyo imashini ntizikwiye, ariko iba facture électronique, iba igiye y'urupapuro, byose byakisa gutanga kimwe. Abazironse n'abatarazironka nta numwe yemerewe gutanga ibidandazwa aratanze facture. Iyo électronique iza korosha ibyo twandika n'impapuro kugira ngo biharo tubibone n'ingoga. Ntamvo n'imiriho rero yuko ubufise imashini n'utayifise baratanga iyo nyemeza buguzi ariyo facture, iba électronique iba y'urupapuro. Kutayitanga ni icyaha gihanwa n'amategeko. Sabe rero abo muri OBR icyo kintu
bagikurikirane neza uko habaye mu kudebukirwa umwaka uheze hari habaye makariro kenshi dufashanije n'ubushikiranganje bujeje intwaro hagati mu gihugu badufashe turashiramwo ingufu nyinshi abantu barabimenyera none ubu badebukiwe. Rero ngira ubere ngira n'abadandaza ko atanumwe yemerewe kudebukirwa. Iyi nyemeza buguzi rero ni itegeko kandi tugeza kuyitanga hama no buguze ategeza kuyisaba. Abatariko bayitanga rero bumve yuko nabo nyene ari intambamyi kwiterambere. Kubijanye n'ibiganiro ko aho murongo ICFCIB ibiganiro byo bikomeza ko ninge ba partenaire dufise baza ko bere yavyumvise kandi zo bibandanya na leta yamaze gufata iyo ntumbero mazi intambwe amaze gushikako mu gutunganya ibiganiro hagati y'abawizatunga. Hayindi nzira dufise ati yo kugira ibiganiro kugira ngo twigishanye twungura ubuhinga twungura ubumenyi turondere ivyoshoboka byose kugira ngo dushobore gushinga amahinguriro y'inguvu gushinga n'amashiramwe kugwizitunga y'ukurema itunga mu gihugu. Rero ico cifuzo leta yagifashe nkama zo kibandanya ku ngero zose cyane cyane ko mubona tumaze gushika no ku rwego mpuzamakungu wo gutumira mu biganiro n'abandi bagwizatunga bo mu bindi bihugu. Cyo tuzokibandanya mubonye twadebukiwe batwibutsa bashobora gushika tugahugira mu bindi bikorwa bya leta ugasanga kumbure twavyibagiwe, ariko nishingiro umushinge kugira ngo dushobore kubaka by'ukuri igihugu cyacu. Abagwizatunga rero abubu n'abazovuka ejo umva yuko atawushobora gutera imbere mu gihugu gikenye. Ubu dusahuye itunga aca yirukira mu bindi bihugu bimaze kwiteza imbere kuko hari amabarara meza, hari umuyaga nkuba ukwiye, hari internet ikwiye, hari n'ibindi byinshi byo kwinezereza. Ibyo byose turashaka kuvyubakira hano iwacu muga bisaba ko tubitahura twumva yuko twese bituraba, twumva yuko tugereza ari leta izo bidufasha uko nta mwene gihugu umwe ku giti ciwe yubakira ibarabara, nta n'ubakira urugomero rw'umuyaga nkuba, nta n'ubakira amakaminuza ngo ayibakire wenyene yiformera bazomukorera muri entreprise. Bisaba ko turonka rero urwego shingo bikorwa ariko leta rufise uburyo bukwiye gukora. Muri leta rero nta buryo dufise bukwiye bukubatunganiriza, niyo mpamvu muca musubira inyuma mugaca mwidoga utwakenye ibina biriya, twakenye igitoro, twakenye amafaranga y'imva makungu, twakenye ibiciro byaduze. Kubera iki? Kubera bikeneye ko dukora ibyo byose, nta wundi muti wavyo atari gukora, nta wundi muti. Saba abanyamahanga bazobituzanira. Mu bihe nk'ibi rero ibintu nk'ibyo bitanguye gukena byateza kuduha ikigwa bikadukabura ubwenge tugakora kurusha ko twahora. Simido izobizana mu gihugu, si uko twidoze twese cyo turonka igitoro kuri station ntibikunda, tutegeza kukirondera n'amaboko n'ubwenge. Si uko twidoze twese twiba turidoha ku maradiyo no ku marezo ko turonka amafaranga mba makungu, ntibishoka. Tugifise amahinguriro ataragira intambwe ntibishoka. Si uko twidoze cyo kubwira mu gihugu, bisaba ko dukora. N'abandi barakoze arabironka, natwe kubera iki? Nabikoze bidowe barahuye n'ingorane baricara baravuga ati ingorane ziva mu gute. Rero natwe gateza kuba karyo nkaka aho kwicara ati izi ngorane tuziva mu gute, kugira iciro ntibiduge no kugwiza umwimbo mu gihugu. Nta wundi buhinga, nta n'ubundi muti wundi no kugwiza umwimbo. Tugabanye kurondera ibintu turondera hanze, ibyo turondera hanze turondera amafaranga yo hanze nyine. Mu gihe rero turondera ibintu byinshi hanze, twe dukeneye ibintu muri Tanzania tubigura mu mashiringi, amashiringi tuyafyatura mu Burundi. Kugira ngo amashiringi rero si kuvunja sakazi. Haraguma biyumvira ngo twogenda muri Tanzania kubera ko twamaze kugira umuryango umwe ngo tugatwara amarundi. Amarundi ntibayatora, amarundi afise agaciro kibikorerwa mu Burundi. Mu vyumve, amarundi ava mu bintu twakoreye mu Burundi. Twakoze bike turonka amarundi make.
ntidushobora kuronka amashiringi mu bintu tutakoreye mu Burundi ngo dufyature inoti tutitware muri Tanzania baduha amashiringi bishoboka ntidufyatura ngo turonke amashiringi yo muri Kenya ntidufyatura amarundi ngo turonke amadolari yo muri Amerika dutegeza kuronka ikawa nyinshi dushorayo bakazitugurira mu madolari ayo madolari tukayagura ivyo dukeneye natwe bindi tutahingura mu Burundi dutegeza gushora yo gutaye bakeneye bakaduha ayo madolari tugeze tukayagura ivyo dukeneye nituvunja abavunjaye nta kazi bafise ngaha mu gihugu kuvunja si umwuga si n'akazi mubitahura amafaranga si kuvunja amafaranga ajana n'umwimbo rero duhagarike kwidoga ibiciro byaduze amafaranga bamakungu ibi na biriya nakaya nta wamaronka ivyuzuye mu rugo ariko byose iyo umuntu akoze haba mu rugo haba mu gihugu n'ibintu biboneka